kubera wari umunsi w'amakuba umwami nta n'umugendanye n'umwe bari kumwe, umwami yaje wenyene kandi carazira yuko umwami agenda n'amaguru, umwami yagendera ku ceri bita ku nderuzo bita iceri. Rero umwami bagenda bamureruye kw'ico ceri. Niho rero umwami yaruha ashitse aho bita imashitsi. Imashitsi nawe yepfo gatoyi. Rero araruha, amaze kuruha niho yabona umutama yararagiye inka uwo bamwita Nyabidaha. Uwo rero aramubwira ati mutama wonkiza ukanyegeza, hariho abasi bashaka kunyica. Uwo mutama Nyabidaha aramubwira ati jewe sindakunyegeza kuko sindakuzi. Niho rero umwami Mwezi Gisabo yaca yidondora aramubwira ati je nitwa Mwezi Gisabo ndo mwami w'u Burundi. Yaciye izo nka yararagiye yaciye azicamo kubiri. Umwami aja hagati y'inka, zimwe zija inyuma izindi zija imbere. Umwami rero acarayoborana rero izo nka zari inyuma zagenda zirazimanganya amakanda yaho umwami yahonyoye n'akamoto k'umwami. Haciye haboneka ingoma yitwa Ruciteme n'ingoma bita Murimigwa. Rero iyo ngoma yitwa Ruciteme niyo yageranywe n'umwami ikanywe mu rushato rw'inka ya Ruciteme ariyo yashuri. Nico gituma rero ingoma ivuga mu mahoro, mu magume ingoma ntivuga, ingoma ivuga mu mahoro. Iyo igihugu kiri mu ntambara ingoma ntizivuga. Kuko Kagenda yari ingoma ikanye epfo na ruguru kandi yaba ari ingoma ntoyi ntiyaba ari niniya. Rero mwico gihe rero Kagenda yari ingoma baza barahanahana yavuga umwami yimizi hajya bimitse umwami. Rero umwami bahejeje kumwimika bagaheza bakamuhereza iyo ngoma Kagenda, vyasa nuko bamuhaye igihugu kuko nta mwami yaja bashobora kwimika batamuhaye Kagenda. Ego hama rero uti uno munsi yoba iri hehe? Mu bisanzwe Kagenda ibi bintu vy'ingoma ni ibintu bifise imiziro muri kahise, wasanga bifise imiziro idasanzwe. Ingoma rero zaba zifise imiziro, Kagenda yari ifise imiziro yayo, yari ifise bambuka Kagenda bayiraba. Rero mwaba abanyamabanga b'ibwami haravuyemwo umwe yitwa Inabihindigiri. Uwo mukenyezi bita Inabihindigiri niwe yamenye ibanga ry'iyo ngoma Kagenda. Hama iyo ngoma Kagenda rero mu bisanzwe yoba yaranyazwe n'abantu bataramenyekana, bakeka yuko yoba iri mu Bubirigi, nuko babikeka kubera Kagenda yari ingoma ata muntu wari wese ashobora kuyimunesha n'amaso, kuko uri inzu yimona n'amaso yawe uri umuntu asanzwe wahita uhera wahita upfa. Na yahe mabanga iyo yakagenda rero kuko ubu nta igihari urashobora kubatubwira na yahe mabanga bamenye yayo? Amabanga ya Kagenda ndakubwire, no kuvuga amabanga ya Kagenda ntayo bashimye gushira hejuru, no kuvuga yari amabanga nyene yayo. Rero no kuvuga ayo mabanga yamenya abonyene bayikurikirana. No kuvuga tuba tugiye kwinjira mu bintu tudashobora gutahura neza ku buryo yuko Kagenda bavuga ko ari ingoma yivuza. Yarivuza koko cyo kintu mucumve. Turi ino rero twa turi ahantu bita ku Kigwa. Ikigwa rero ni gitanda cy'umwami. Rero ubu n'ubudede cyangwa umunyangari abandi bakabwita ubushanga. Rero ubu nibwo umwamikazi yambara mu nda. Ubu umwamikazi yambara mu nda. Ubu rero bwafasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Rero hajya umwami ariko arategura umwamikazi wiwe arakuyakuya, ariko aramukuyakuya agakora kwa buno budede. Rero bukanyagara. Rero butaguye kunyagara ino musi y'ikigwa haba hari umuntu yitwa umuhimbiri. Rero uwo muhimbiri rero yaje tangura gukoma amashi, rero atanguye kumva butanguye kunyagara yaca amenya yuko uruhigi rutanguye. Rero akaca tangura gukoma amashi, rero agumiriza umwami, rero amuvugira amazina wow ikimenyetso cyuko mu Burundi barima ego uko nabaye muze yanasinuye simbizi bika egaye kwazo cyawe simbizi wewe gira umesha mu bintu byose afise izitera ibiraya zira zo hepfo hajyaye urashobora gutera ibiraya
zonyene zikitera zitera ibiraya imashini zonyene zikikoresha mushira ibiraya ngaha donc ugaca irabiduza agatera kari hariya donc gicanga gaca kimanukira ngaha donc urashobora gutera ikiraya ukoresheje imashini ni mashine iri appropriée gutera ibiraya gusa niyo specialité y'ino mashine ibiraya bishira ngaha igaca ibiduza gasha hariya gaca gitera hariya. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeniza komeze neza muri ose nyiri wecha nkemwe mutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze wese uri kwatukena uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse muguvye abara ndavuga Oman Senabi Saudi to Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nandose kwisi mege mwese ndabaha ikaze. Iyi ni African TV kuri mushakishini yacu ndagusaba kugira subscribe. Yes turi muri rwa rugendo nyene rwo gutembera ibibanza bitandukanye tuzunguruka igihugu. Turi mu gutegurira neza festival source de la culture, source of culture. Yes, niho turi ngahanya neza nta wovuga ingoma hama ntashike mu Gishora aho zatanguriye. Niho turi neza nkuko mubona gahanya inyuma ibintu bisa neza cyane gose. Yes, mugumana natwege muraza kora vyinshi bitandukanye. Abahaye ikaze hano mu kigabiro cy'umwami ngeze Gisabo hano mu Gishora. Aha rero bahita mu Gishora aho umwami Mwezi Gisabo yashoboye gukirira akaharokorera ubuzima anyegejwe n'umutama yitwa Nyabidaha. Umwami Mwezi Gisabo igihe yategwa n'abadagi yaba imuramvya hari ikiganda niho hari ikirimba cy'umwami niho wari umugwa mukuru w'abami kuri Mwezi Gisabo. Niho rero abadagi bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi niho rero umwami yabagwanya yaciye akoranya ingabo ziwe aja kugwana nabo badagi. Rero niho rero abadagi by'ukuri bitaboroheye kugo rugamba niho baja kurondera abo bakorana kugira ngo bafashanye kugwana. Niho baca barondera uwitwa KIRIMA yari umuhungu wa Nterugamba nkuko na Mwezi Gisabo yari umuhungu wa Nterugamba, kiretse yuko uwo muntu yitwa KIRIMA yari yavukiye Ibushi ni ngaha muntu uzeye muri Kongo aha mu buseruko bwa Kongo hajya yari intara y'u Burundi kuko umwami Nterugamba yari yaragwanye iriya ntara arayitsindira haciye gukira u Burundi. Niho rero yaciye arongora umukobwa w'umushikazi no kuvuga ava mu bwoko bw'abashi. Rero niho rero baca bavyarana umwana w'umuhungu uwo bacamyita KIRIMA. Rero uwo niwo rero abadagi bikozeko kugira ngo baze bafashanye kugwana hama niyo batsinda baheze bamuhe igihugu bamwimike abe umwami. Ariko uko kwari kumuhenda kwari kugira ngo abafashe urugamba kuko ingabo z'umwami Mwezi Gisabo barivuna bimwe vy'akarorero bakivuna n'abantu baba bahanganye bafise inkoho muga nabo bakoresha ibigwanisho vy'ikirundi imiheto nyami amacumu. Rero niho rero baca barondera uwundi yitwa Maconco. Uwo Maconco nawe akaba yari umukwe wa Mwezi Gisabo. Mugabo rero nawene bamubwira yuko niyo yabafasha kugwana baca bamwegurira igihugu atware. Nuko rero Maconco arahemukira sebukwe wiwe ariwe Mwezi Gisabo akoranya ingabo baza kugwana bagwanya umwami. Nuko rero ugo rugamba ntigwahavuye goroha kuburyo yuko umwami yagwana n'abadagi akongera hagwana n'abarundi bene wabo. Rero niho rero uwitwa Bihome, uwo Bihome rero amaze kubona yuko urugamba rwakomeye niwe rero yahavuye abwira umwami amubwira ati mwami w'u Burundi hakupfa je ndapfa mu kibanza cawe. Niho haho rero baca baguze ivyambagwa umwami aca yambara izo Bihome yere yambaye, Bihome nawe araheza yambara izo nyambara abami. Nuko rero umwami ingabo baca yamucira inzira umwami aca arahunga arakinjura. Rero umwami we iwabo w'amavuko hari ngaho Imugera kurya musozi wa Mugera niho umwami Mwezi Gisabo yari yaravukiye. Niho hari ikirimba ca Nterugamba hajya Imugera. Rero umwami Mwezi Gisabo yarazi yuko atashe agiye guhungira kwa se wiwe Nterugamba mu birimba vyiwe. Hanyuma rero kubera wari umunsi w'amakuba
umwami nta n'umugendanye n'umwe bari kumwe, umwami yaje wenyene, kandi carazira yuko umwami agenda n'amaguru, umwami yagendera ku ceri bita ku nderuzo bita iceri. Rero umwami bagenda bamureruye kw'ico ceri. Niho rero umwami yaruha ashitse aho bita imashitsi. Imashitsi nawe yepfo gatoyi. Rero araruha, amaze kuruha niho yabona umutama yararagiye inka, uwo bamwita Nyabidaha. Uwo rero aramubwira ati mutama wonkiza ukanyegeza, hariho abasi bashaka kunyica. Uwo mutama Nyabidaha aramubwira ati jewe sindakunyegeza kuko sindakuzi. Niho rero umwami Mwezi Gisabo yaca yidondora aramubwira ati je nitwa Mwezi Gisabo, ndi umwami w'u Burundi, hari abasi bashaka kunyica. Niho rero umutama Nyabidaha yamaze kumva ko ari umwami w'u Burundi, yaciye izo nka yararagiye yaciye azicamo kubiri. Umwami aja hagati y'inka, zimwe zija inyuma izindi zija imbere. Umwami rero acarayoborana rero izo nka zari inyuma zagenda zirazimanganya amakanda yaho umwami yahonyoye n'akamoto k'umwami. Niho rero hariya ku rugamba batamba baratarika bamaze kwica Bihome, kuko bishe Bihome bibaza ko ari umwami. Hama rero bamaze kugira umunsi mukuru, niho rero bababwira yuko atariwe, uwo bishe atariwe. Rero Bihome n'umwami Mwezi Gisabo bari bafitaniye agashusho barasa, kiretse yuko bari batandukaniye kw'isunzu. Umwami Mwezi Gisabo yari afise isunzu muga Bihome nawe ntaryo yari afise. Niho aho rero baca babona yuko bishe utariwe. Niho rero abadagi baca babaha imbwa. Izo mbwa nizo zakurikira, nizo zabaje imbere, ko zakurikiranira ubwako, nizo zarondera aho umwami yaciye. Rero izo mbwa rero zace zibaje imbere rero. Baraza bageze hamwe imashitsi. Rero hamwe umutama yashira umwami mu nka, rero izo mbwa zace zizimira, ntizasubiye kumva akamoto k'umwami, ahubwo zaciye zitangura kumva akamoto k'inka. Rero kakamoto k'umwami kaca karahera. Rero kamaze guhera, izo mbwa zace zisabagira rero zitangura guhunahuna zigendana hariya zigenda zizunguruka aho hantu. Niho rero ba bantu bahava bikora kuri uwo mutama, baravuga ati ivyo vyose uyu mutama ari ngaha arazi ukuri, arazi ahantu umwami yoba ari, reka tumubaze. Niho rero babaza umutama Nyabidaha. Nyabidaha arabarahira. Ariko rero imbere yuko ivyo biba, bamaze gushika ngaha, umutama Nyabidaha urazi yuko kera baba mu nzu z'ikirundi zaba zimeze nk'izi. Rero yari yumviriye kumushira mu nzu babamwo, yiyumvira yuko bahava mubona bakamwica, ndetse n'umuryango wiwe bakawica. Niho rero yace yiyumvira kumushira mu kigega cy'amasaka, hoho atamuntu numwe yo kugira yiyumvira yuko baba hari umuntu. Niho rero baca bafata ico kigega barakura ivyariyo, hama rero baca barasasa impuzu z'igiti, umwami baca baramushirayo, ikigega baracugara, baca bamucira udutoboro tubiri kugira ngo ashobore guhema neza. Hama rero niho rero umutama Nyabidaha yaca asubira hariya kuragira zanka. Rero niho rero yaca ahura nabo bantu bafise n'imbwa. Rero amaze kubahakanira yuko uwo ata muntu numwe arigera abona acaba ko karere, arababwira ati kandi kuva mvuka nta mwami ndabona. Rero baramuhendahenze baramwemerera inka nyinshi kugira ngo ashobore kwerekana ahantu umwami yoba yinyegeje. Ariko mutama aravuga ati jewe ntawe nabonye, kandi n'umwami nta nuwonzi. Gutyo rero bacafata izo mbwa baca bihereza uwo musozi uyo bawita musozi wa Gisagara, batera bagera kumurondera mu bisaka, mu binogo, barabura batera bagenda kure iyo bagiye hariya mu Ruyigi. Nuko rero umwami rero nawe aba asigaye ngaha mu Gishora. Niho rero mu nyuma hahava haza uwundi mugwi w'abantu, abo bari abantu b'ibwami. Abo bantu rero bari bazi yuko umwami kabaye, bari bazi yuko umwami yapfuye. Nuko rero bo bakurikira barahiga ikiziga aho bagitaye kugira ngo baze kugihambana iteka. Rero niho rero nabone bahava babona Nyamutama Nyabidaha, baramubaza ati wo tubwira ahantu baba biciye umwami kugira ngo tuze kumuhambana iteka. Umutama Nyabidaha agira amakenga kuko ntiyarazi umwasi n'umukunzi, nawe arabahakanira
arababwira ati jewe umwami n'ukuri kuva mvuka sindamukubita ijisho ntawe ndabona sinzi ninge nasa. Baramubwira ati twebwe ntiturabagizi ba nabi ahubwo twe turi abantu b'ibwami tuko turondera ikiziga c'umwami kugira ngo tuze kugihambana iteka. Nuko rero niho umwami Mutamanya bidaha yaca ababwira ati nimuze ndabajane ndababwira. Rero baca barakurikira mugabo rero Umutamanya bidaha yaraje arabaza umwami aramusigurira abo bantu ngere bameze. Umwami arumva yuko tarabagizi ba nabi ahubwo ari abantu biwe. Umwami aramubwira ati abo nabi wanje. Nuko rero Nyabidaha amaze kumva ko ari abantu b'ibwami niho rero yashigenda arabahamagara acara bazana. Niho rero abo bantu baje bafise amakenga yuko Mutama abahenze. Bobo ntibari biteze yuko babona umwami ari muzima mugabo baza babona igitangaza cyabaye. Babona azanye icuririzo babona ashize ku kigega arashira arafunduruye arashira y'icuririzo mu kigega bacabona umwami aravuyeyo ari muzima. Nuko rero baci bagugihumura bamwe bararira ariko barizwa n'umunezero kuko babonye umwami akiri muzima. Umwami rero niho rero yaca ababwira ijambo ry'ihumure acabwira ingabo zimwe gukurikirana ba bantu iyo bagiye hariya kuburyo bagiye kubahambye bageze mu Bweru niyo babatsinze barabashwiragiza batari bajabuka muri Tanzania. Acabwira uwundi mugwi w'abantu kujayo imuramvya kuza kuzana ingoma zibiri kagenda na Rukinzo no kuzana inka zibiri, inka z'ubwami imwe yitwa Rushiteme iyindi yitwa Murimigwa. Izo rero baca barazizana baraheza bazishikiriza umwami acabwira n'abandi bantu kubaka ikirimba cy'umwami ngaha bubake ingoro y'ingoma, ingoro y'umwami, ingoro y'abakevyi n'akanyabugoro ka Kiranga. Ivyo rero baravyubaka barangije niho rero baca umwami yaca agaba izo nka acazegabira Umutama Nyabidaha. Rero mugabo mu kuzimugabira ntiyazimuhaye uko nyene kuko izo nka zari inka zifise amategeko kuko ntizari inka nk'izo nka tubona gutyo zari inka z'ubwami zari inka z'ibiterekerwa. No kuvuga mu Kirundi bazitabihira ibigonzi izo nka kubera yuko ni zari inka z'ubwami. Rero niho rero umwami Mwezi Gisabo yaca ziha Umutamanya bidaha bisigura yuko ubwami bwiwe abushize mu mingwe y'Umutama Nyabidaha kugira ngo ntihagire umugizi wa nabi yongera kuza gushotora ubwami bwiwe. Nuko rero amuha amategeko y'izo nka aramubwira ati iyi nka bayita Ruciteme yari shuri. Amubwira ati iyo shuri iyo iriturutsa ikongera ikicura. Yari ifise n'irindi zina aramubwira ati bayita kandi Ingabe. No kuvuga yuko hagaba umwami. Rero iyo shuri gituma yiturutsa ikicura bisigura ko umwami ntaho yimiriwe. Umwami agenda ahashatse. Ico gituma rero naho yaca mu murima w'amasaka yararisha uko nyene hama ikongera ihaze igataha nyene ikicura. Hama iyo nyana nayo bayita Murimigwa ikaba yari ifise iyindi zina bayita kandi Ingabekazi. Rero Umugabekazi ni nyina w'umwami. Mugabe iyo nyana Ruciteme nayo aramubwira ati iyi kirazira yuko irenga irembo. Rero baraheza baravyubahiriza uko nyene ayo mategeko y'izo nka barayakurikiza. Niho rero mu nyuma umwami yahava yiyumvira ko bahemukira umwami ariwe Kirima na Maconco. Ntihoba hariho n'abandi bantu bameze nka Kirima na Maconco noneho izo nka bagahava bazigira nabi bakazica. Niho rero umwami yace yumvira guhindura ibindi bimenyetso vy'ubwami bwiwe. Niho rero yaca ahindura izo nka baca barazibaga barazirya inyama barazirya. Rero ishato zazo baca bazikoramwo ibimenyetso vy'ingoma. Rero izo ngoma rero nizo zaciye zitwa uko izo nka zitwa bamaze kuzigirira umugirwa wo guterekera no kubandwa. Rero baca zironka amazina y'izo nka rero. No kuvuga yuko haciye haboneka ingoma yitwa Ruciteme n'ingoma bita Murimigwa. Rero iyo ngoma yitwa Ruciteme niyo yageranywe n'umwami ikanywe mu rushato rw'inka ya Ruciteme ariyo yashuri. Rero iyo ngoma nayo bitwa Murimigwa igereranywe n'umwamikazi Mugabekazi. Ego igereranywe n'umugabekazi cyangwa n'umwamikazi arafu kuvuga mu mwanya umwe.
kuko byose biba biri hamwe. Rero ikanywe mu rushato rw'iyo nka y'inyana bita muri migwa. Izo ngoma rero nizo ari ubwami bwa mwezi gisabo. Rero izo ngoma zavuga rimwe mu mwaka ku munsi mukuru w'umuganuro gusa, rimwe mu mwaka hajya mu mpera z'umwaka niho bahimbaza umunsi mukuru w'umuganuro. Hama rero izo ngoma nizo zatanga ikimenyetso cy'umuganuro, zagaheza rero zihejeje kuvuga rero umwami akacaganura. Gushika aho sinze ko ari kibazo uri kurasigura neza. Dusigura neza bwanaze ko twanda kugira ngo utwereke ibimenyetso na. Yego cyane. Uwovuga ingoma mu Burundi twese turazi agaciro k'ingoma kumbure batari bakintu cyo gituma twaje no ngaho. Iki ni kigabiro kimwe mwavuze ko havuye haba ubwami ahatanguriye ingoma. Ibindi bigabiro by'ingoma byo babiri mu bihe bice. Wavuze kandi ko Ruciteme na muri migwa zagabiwe Nyabidaha inyuma yo gukingira no kunyegeza umwami mwezi gisabo yari korondegwa n'inyanka Burundi. Uwo Nyabidaha ko dusa n'abatamwumva cyane baba mu bavuza ingoma canke mu mateka nakahise by'u Burundi. Nabwe nk'imvukira zo ngaha kwa Nyabidaha ho bari hehe? Nyabidaha uno munsi yabafatwa gute muri Gishora, na cyane ko ari we novuga yatumye Gishora imenyekana uko iri uno munsi. Nyabidaha yoba ari hehe uno munsi? Hanyuma mwavuze ivyo kwiragira no kwicura kwizo nka zibiri, ukuvuga Ruciteme na muri migwa nivyo zariragira zikicura. Kandi mwavuga ko ari inka zari zifiswe ibiterekegwa, biboneka ko arizo zavuye n'ingoma atari ikintu gisanzwe. Mbego uyu munsi haba mu miziro y'ingoma, haba mu byatumye ingoma zikomera, mu bamwibuka uwo mugigwa wo kubandwa canke guterekera kubw'ingoma, niba bidakogwa ntimufise amakenga ko byo bari bimwe mu bizotuma ingoma zitaguma zikomeye. Numva no banza nkakubaza utwo tubazo kugira ugende mu kindi gice ndaguma nandika. Murakoze cyane. Hama jese snere ni dondoye je nitwa Deni Ndayisaba. Hama rero kubijanye n'ibibazo umbajije, reka mpere ku kibazo ca Nyabidaha. Nyabidaha yabaye umugumyabanga wa mbere mu Burundi, ariwe yashoboye kudatanga umwami kandi bari bamuhaye ibintu vyotuma ahemuka. Ariko uwo mutama Nyabidaha yaragumije ibanga, ajyama kwibanga. Nico gituma rero uwo mutama ari umuntu atibagirana muri kahise ku Burundi kubera yanyegeje umwami. Rero uwo muri kahise aravugwa, kiretse hariho nibindi byo biriko birategurwa ubuye bariko bariyumvira kuzokubaka icibutso cyo mutama Nyabidaha. Ivyo rero turacabirindiriye yuko babikora. Hanyuma rero kubijanye n'ibigabiro, ibigabiro vy'ingoma novuga yuko ntibigwiriye cyane, kuko ibigabiro vy'ingoma vyatanguriye ino nyene mu ntara ya Gitega. Ingoma zatanguye gusamirana ngaha mu Gishora mu gihe umwami atanze itegeko ry'uko bavuza ingoma kugira ngo babasi bumve yuko umwami akiriho. No kuvuga ingoma kuva Uburundi bwa kera cyane ivyitwa ingoma vyamyeho, mugabo ntizari ingoma nkizi mubona. Hariho za Kagenda, hariho za Rukinzo, kumbure n'izindi, mugabo izi ngoma mubona abatimbo bavuza zavyawe na mwezi gisabo zikomotse kuri Ruciteme na muri migwa. Niho haho rero haciye aha mu Gishora haciye haba umugwa waho ingoma zivugira, kuburyo yuko abava imugera mu kigabiro ca Ntare Rugamba baraza nabone bazivugiriza ngaha, abava hiyo ihigiro nabone bazivugiriza ngaha. Rero
abo bose niho rero bamaze kumenya kuvuza ingoma baciye bagenda iwabo kuzivugirizayo. Nuko rero vyatangwe, nuko rero umurisho w'ingoma wagiye urarandagata uhereye ngaha aye mu Gishora. Sinzi yuko hora kandi no banibagiye. Okay, murakoze cyane. Mwebwe nk'abavugizi ingoma ngaha no ngaha mu kibano Nyabidaha umuntu abuze ati wiwe ni hehe. Okay, mbo tungana uku twese tuguma tubona antime twabonye mu bisa okay urakoze cyane mu bisanzwe Nyabidaha niwe yakomotse ko abavuzi b'ingoma. Nyabidaha rero niwe yaba hano kuri kano gasozi amwe aranyegeza umwami amunyegeza iwe. No kuvuga yuko rero amaze kumunyegeza iwe Nyabidaha niwe yahaye indaro umwami. Hama rero umwami ahava yubaka mw'iryo tongo nyene rya Nyabidaha. Urazi yuko umwami ntabana, umwami ni wagaba akaganza. Rero mw'ico gihe rero aho umwami abaye haca hitwa iwe, hama nawe agaheza kukugabira ibindi. Rero Nyabidaha rero aha akagatumba kose karakiwe. Umwami hava araza arakabako, Nyabidaha aramwemerera yuko ashobora kukabako. Nayo ubundi aha tubiri nyene hari kwa Nyabidaha. Izina Gishora ntiryo rifitanye isano n'umurisho w'ingoma. Izina Gishora izina Gishora ryavuye mu mwonga aho inka z'umwami zashoka. No kuvuga hari ahantu hari iraro ry'inka aho bita Imahonda. Iryo raro ry'inka aho bita Imahonda niho hari iraro ry'inka ry'umwami. Rero baraheza bakazishora aho hepfo hari umwonga munini urimwo amazi menshi. Rero uwo mwonga rero niwo bace bita Gishora hashoka inka z'umwami. Rero niryo zina rero rikomoka aho nyene aho inka z'umwami zashoka. Ibibazo navuga ko ari bibiri mugabo bihuye kuko ibibazo navuga yuko ari bibiri mugabo bihuye. Icambere nka jewe nzi yuko ingoma zahereye kuvugirizwa mu Gishora. Sinzi ko vyoba ari vyo. Hama kandi nashaka kubaza kuko ndazi yuko uko nabwiwe umurisho wo mu Gishora utandukanye n'imirisho ivugirizwa ahandi. Nashaka kubaza bitandukaniye hehe vyoba bifise ico vyavuyeko. Nico nashaka kubaza. Nukuri urakoze cyane. Burya ingoma zirafise umushinge w'ingere zatanguye. Rero iyi imirisho yose kuvuga ico bita umurisho kama. Urafise umurisho umwe wonyene ukomokako. Rero no kuvuga igituma yuko abandi usanga bidasa nivyo ngaha. Uwo murisho kama ntawo bazi kuvuza. Ico gituma rero uwo murisho kama w'ubwa mbere uwo nyumva ni wo mushinge w'imirisho yose. Rero atawuzi no kuvuga iyo iwowe ivyo uzovuza uzosanga bitafise akanovera. Mugabo imirisho yose kama yo ngaha ibifise inzira imwe y'umurisho wa mbere watanguye gusamirana mu Burundi. Rero bajya abantu bagenda kuvyiga bavyiga uko nyene batabanje kumenya ivyatanguye ivyo ari vyo. No kuvuga ko nk'umuntu akeneye kumenya neza umurisho wo mu Gishora umuntu ashaka kwiga kuvuza ingoma yarakwiye guhera mu Gishora. Yarakwiye guhera mu Gishora. Nivyo uzokumva nk'abatimbo bihigiro kubera bazivugirije ngaha abimugera bazivugirije ngaha uzosanga bafise umurisho wa kanovera umwe nk'uwo ngaha nyene. Ariko abandi babimanura bayukuye mu bwenge bwabo uzosanga no kuri bidasa na gatoyi uzosanga hari itandukaniro. Twagiye rero turabe ingoma yego turinjira. Nizi rero za ngoma rero z'umwami iyi bayita Ruciteme irya abayita Murimigwa. Umwami kazi ingabe kazi. Izi ngoma rero ko ari zibiri nizo zigize ubwami bwa MWEZI Gisabo. Izi n'ubwami. Izi ngoma rero ingoma rero mu Kirundi cumvikana isigura ubutwari igasigura amahoro. Ico gituma rero ingoma ivuga mu mahoro. Mu magume ingoma ntivuga. Ingoma ivuga mu mahoro.
iyo igihugu kiri mu ntambara ingoma ntizivuga. Ico gituma rero igihe umwami Mwezi Gisabo yakira yarahejeje gutsinda abadagi, nico gituma haciye hasamirana ingoma zica ziravuga, kandi mw'ico gihe nta ntambara yasubiriye kuba. Rero ingoma rero zivuga mu mahoro nkuko zisigura amahoro, zigasigura igihugu, zigasigura ubutwari cyangwe intwaro. Haryohora wumva abantu bavuga ati ngo nakangwa ari ku ngoma, ngo ku ngoma y'umwami naka. Rero bariko bavuga ico ivyo intwaro. Muravuze ko ingoma izi ngabe n'ingabekazi arizo ngoma z'ubwami. Turabona ngaha ingoma zisa kumbure n'izimaze igihe. Izi nizo ngoma zoba zaratanguye kubaho mu Burundi, zavuye muri zanka umwami yari yagabiye wa Mutama yamukingira. Ikindi mbega ivyakagenda nayo ko yari ingoma y'ubwami, kandi yabona ko ubwami bwiwe ngoza gukingirwa ngaha, yoyo yoba irihe? Murakoze. Rero izi ngoma rushitemera muri migwa nizo ngoma za mbere zavuye mwizo nka Ruciteme na muri migwa. Nta zindi ngoma zirazisubirira. Ariko hariho ingoma bita Karyenda, hakaba ingoma yitwa Rukinzo. Rero izo ni ingoma basanga zitandukanye nizi, no gusa ntibisa, kuko Karyenda yari ingoma ikanye epfo na ruguru, kandi yaba ari ingoma ntoyi ntiyaba ari niniya. Rero mwico gihe rero Karyenda yari ingoma baza barahanahana, yavuga umwami yimizi, hajya bimitse umwami. Rero umwami bahejeje kumwimika bagaheza bakamuhereza iyo ngoma Karyenda, vyasa nuko bamuhaye igihugu, kuko nta mwami yaja bashobora kwimika batamuhaye Karyenda. Oya nta bwami baba bamuhaye, nta gihugu baba bamuhaye. Rero iyo ngoma Karyenda batayiguhaye, nta wewe ntiwabura umwami. Ego hama rero uti uno munsi yoba iri hehe? Mu bisanzwe Karyenda ibi bintu vy'ingoma ni ibintu bifise imiziro, muri kahise wasanga bifise imiziro idasanzwe. Ingoma rero zaba zifise imiziro, Karyenda yari ifise imiziro yayo, yari ifise bambuka Karyenda bayiraba. Rero mwaba abanyamabanga b'ibwami haravuyemwo umwe yitwa Inabihindigiri. Uwo mukenyezi bita Inabihindigiri niwe yamenye ibanga ry'iyo ngoma Karyenda. Hama iyo ngoma Karyenda rero mu bisanzwe yoba yaranyazwe n'abantu bataramenyekana, bakeka yuko yoba iri mu Bubirigi, nuko babikeka. Rero no kuvuga amaze kumena ibanga rya Karyenda, ububasha bwayivuyeko, kubera Karyenda yari ingoma ata muntu wari wese ashobora kuyimunesha n'amaso, kuko uri inzu yimona n'amaso yawe uri umuntu asanzwe wahita uhera, wahita upfa. Nuko vyari bimeze rero. Rero Karyenda yari ingoma inyegeje. Hariho rero abo bamuka Karyenda nibo bayikurikirana bakayigirira imigirwa yayo. Rero uno munsi imiziro ku ngoma nuno munsi iracariho. Ico gituma niyo babagiye kubaza ingoma, igiti cy'umuvuga ngoma ntibashobora kucicira ingoma zitariko ziravuga. Igiti cy'umuvuga ngoma ntibashobora kucicira batabanje kuhatota. Ntibashobora kuhatota, ari abadashobora kubitahura. Rero gutota numuti bazana, umuti w'umuhozo. Uwo muti w'umuhozo rero barazana bakawumijagira ku giti cy'umuvuga ngoma. Hama rero bagaheza rero bakavuza ingoma, bagaheza bakagishira kwishoka. Nayo ubundi bwo igiti cy'umuvuga ngoma upfuye kucicira uko nyene uravye nabi uramererwa, urashobora kumererwa nabi. Okay. Ni nayahe mabanga iyo yakagenda rero, kuko ubu nta igihari, urashobora kubatubwira nayahe mabanga bamenye yayo? Amabanga yakagenda ndakubwire, no kuvuga amabanga yakagenda ntayo bashimye gushira hejuru. No kuvuga yari amabanga nyene yayo. Rero no kuvuga ayo mabanga yamenya abonyene bayikurikirana. No kuvuga tuba tugiye kwinjira mu bintu tudashobora gutahura neza, ku buryo yuko Karyenda bavuga ko ari ingoma yivuza. Yarivuza koko. Cyo kintu mucumve. Rero bavuga ati Karyenda ni ingoma yivuza. Rero hari ibwami, hari mugoro y'umwami ivuze, abantu bakumva yuko havuza Karyenda, baca bumva yuko ari kindi kimenyetso kidasanzwe kibaye. Cyo gituma rero bayita ingoma yivuza.
rero kagenda rero muri make yari ifise abo bita ba mukakagenda rero mukakagenda yaba ari umugore ariko ntiyaba ari umugore w'iyo ngoma no kuvuga yaba ari umugore ajejwe kuyikurikirana mu miziro yayo yose. Akabazo kamwe izo ngoma mwavuze ko arizo za mbere zabayeho mugereranya zoba zimaze imyaka ingahe? Izi ngoma rujitemera muri migwa zakozwe mu 1903 niho bazikora niho rero zavuga mu 1903 ukuvuga imyaka 123 ça 23 ans. Abantu benshi tuko turumva ingoma twumvise ruciteme na muri migwa ariko sizo ngoma za mbere turashaka kumenya isoko ry'ingoma ni irihe? Isoko ry'ingoma ingoma nakubwiye ko ari banga. Ingoma ni ikintu kidasobanutse neza. Iyo tuvuze ingoma abantu babona ibintu mengo ni bicurarangisho oro sivyo. Ingoma ni banga ry'igihugu. Ingoma ni igikoresho umwami yakoresha mu gutwara igihugu. No kuvuga ingoma muri make ni intwaro. Rero igihe umwami wa mbere yimitswe nico kimenyetso gisa n'ingoma. Niho havuye rero ikintu bita ingoma. Rero isoko ry'ingoma ni rirerire turiko turasigura ikintu bita ijambo bita ingoma iyo ryazananye nukuri ivyo babirebire kuko birimo n'inzoka z'isato niyo yoba yarabishizemo uruhara kugira ngo ingoma ibeho. Rero ivyo kugira ngo tubivuge byose mu mwanya muremure tuzogaruka. Yego abari twadukurikirana batubwira ababikeneye muri commentaire ukumbere bwa bizokunda gushobora kugaruka. Tuje mu bindi urumva ko inkuru ni nyinshi kandi nziza. Inkuru ni nyinshi zishobora gufasha buri muntu wese kuko urumva ko ni inkuru zifasha ugwaruka surtout generation za kino gihe ziko ziraza muri kino gihe. Yes nguko mubona hano onye ngizi ingoma rero ziwacu. Rero aha mwirebe rero cyari ikigo cyiteka ikigo cy'icubahiro. Aha rero nta muntu wari wese yashobora kuhashika. Hariya naho tuvuye hajya twe duhagaza aho hanze aho gishigo ca mbere bahita mu ntangaro. Mu ntangaro niho umwami yakoreshereza inama aho umuja w'ibwami yaza kuyirangiza. Umuja w'ibwami nawe yaba ari umukobwa yaza agasoba ahagaze imbere y'abagabo baba bari kumviriza inama abantu bakaca bataha. Aho kantu bagadusubiramo gatonya. Yego bo umuja w'ibwami yari umukobwa yaheza inama ibwami. Rero uwo muja rero yaza baba bamuteguye hama hajya inama igomba ihere ko kajambo kanyuma yaza ari gusa agaheza agasoba ahagaze imbere y'abo bantu baba bari mu nama. Rero bakaca rero bava hasi bagenda bavuga ubujambo bwinshi batera bataha. Akabasoba mu maso yasoba ahagaze. Yego ari kumbere yabo. Yego yari umukobwa w'imyaka nka 17 18 kandi yari umukobwa mwiza cyane. Niwe bita umuja. Niwe bita umuja. Yabari mu miryango yacu. Umuryango oya ivy'umuryango sinzi umuryango biba yavamwo ariko uwo muja nuko byaba bimeze. Rero iryo jambo umuja muce mwumva rero iyo ryazananye uno munsi murakubye ati wa mujawe umuja karakazi ikibwami. Okay oya abantu he nabo ntibaja kuba kugwabo. Oya hama rero aha naho tugeze mu ngoro y'umwami. Mu kwinjira mu ngoro y'umwami bagenda barakoma amashyi bavuga bati ganza sabwa mwami w'u Burundi, ganza sabwa mwami w'u Burundi, ganza sabwa mwami w'u Burundi, ganza sabwa mwami w'u Burundi. Aha rero mushabe bibona rero aha ni ku ruhimbi. Ku ruhimbi tatubona ivyo ibikoresho bakoresha aho hambere. Iki bacita icasi cyangwa bakacita icyakunze. Ni bimwe bangwiramwe amata akarako bakita umubehe. Iyi niyo sahani bari bafise barirako akagakuza mwibumba. Kanibomba. Kiriya shasha cheka mazigihe. Oya akakamazigihe. Kakamazigihe. Hanyuma ibira byo bavyita ibisabo. Ibi ni ibisabo ibisabo. Ibyo bakoresha ngo guterera amata ibira byo nibisimbo. Yego.
hama ibira vy'imicurangisho kavukire muca mubibona inanga. Okay. Hama naho aha bahita ku rubumbiro. Aha bahita ku rubumbiro. Aha rero ku rubumbiro rero aha niho baheza bagacana rero baheje gucana bakaca bashirako imibavu, iyo mibavu ikaciduza akotsi kamota. Aha nta nakimwe umuntu yicaye. Oya nta nakimwe umuntu yicaye ngaho. Kuvuga umwami yicara hano. Umwami yicara aho. Mwayibonye umwami yicara hano jewe nicaye. Umwami yicara nonga anye. Yes. Hari nyambarabami n'inyambarabami. Ni nyambarabami. Yego izo ni impuzu z'igiti. Ni kubera iki hari intebe za bigombo? Zizo ntebe bicarako z'ico gihe. Ibwami abantu bose bicara ku ntebe za bigombo. Sawa murakoze. Intebe za bigombo nibaza ko mukitse. Nizi ntebe barabisiguye ni nayo ntebe kiranga yicarako. Barabivuze iyi nayo bayita ingangura. Ingangura muce mubona ingene imeze nico yakora ni yari yo guhana inkozi z'ikibi aba bagararije umwami babacumutwe bagaheza rero baka izi ntebe pardon izi ntebe umwami nizo yicara ko nyene canke nizishasha mwakora nene izo bona ari zishasha by'ukuri mwezi gisabo yini cyakora yicaye iyo niyo mwezi gisabo yicarako ntagari iyo nyene yego iyo nyene iyo uharira gute tubandaniriza ino rero kugira ngo tuje mu bindi hama rero aha naho rero bahita kukigwa rero turi ino rero twa turi ahantu bita kukigwa ikigwa rero ni gitanda cy'umwami rero ubu n'ubudede cyangwa umunyangari abandi bakabwita ubushanga rero ubu nibwo umwami kazi yambara munda ubu umwami kazi yambara munda ubu rero bwafasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina rero hajya umwami ariko arategura umwami kazi wiwe arakuyakuya ariko aramukuyakuya agakora kwa buno budede rero bukanyagara rero butanguye kunyagara ino musi y'ikigwa haba hari umuntu yitwa umuhimbiri rero uwo muhimbiri rero yacatangura gukoma amashi rero atanguye kumva butanguye kunyagara yacamenye yuko uruhigi rutanguye rero akacatangura gukoma amashi rero agumiriza umwami rero amuvugira amazina kugira ngo umwami agire akayaba peti agire akayaba nizi radio zino musi babashira mu mazu yego yamuvugira amazina akavuga amazina nyene kugira ngo guma kukivi umwami guma kukivi ivyo yavuga ntavyo nzi ariko urukomba amazi gwariki urukomba amazi karagahuzu ako gahuzu karagahuzu gatoyi bahanaguza umwamikazi hajya bahejeje kurangura amabanga yabuba urukomba amazi rero bagaheza rero bakamuhanagura ni hajya rero iyo umuntu baje kwiba iyo rero abantu baje kwiba bakakwiba byose nako gahuzu bakagatwara niho baje bavuga yuko bakwibye urukomba amazi n'abantu batari babizi n'ukuri pe nuko kubera nzi mutakizi inshuti zacu mwebwe mwari muzi urukomba amazi uze urukomba amazi n'uruki urukomba amazi ni harenjete z'uno munsi uno munsi kugira ngo bahanagure umukobwa canke umudamu hajya waheje kumucafuza wewe nibwo bita urukomba amazi tubandanye no rero twagiye urukomba amazi no kuvuga asha umva by'agatambara nibaza ko ego aha rero ngaho tugeze kwa kiranga kiranga kiri umweru kiranga kiri umweru kiranga kiri umweru aha niho bakorera bijya byo kubandwa kubandwa ijya ari inkono ya bigombo iyo nkono ya bigombo yaba irimwo utuntu kiranga yakoresha uwagiye iwabo asanzwe abandwa nuko rero ijya nayo ni nyagara niyo kiranga yazarajegeza mu gihe baba bariko barabandwa none naguma mbaze mugabo ndazi ko ariho nyine ugiye utwereka none umwami yihagarika hehe mbega yihagarika n'abandi baza kuhabona yego ayi nayo rero iyi nayo iyi ni ingoro y'abakevyi ikicari gikoni aha naso tuja kurabayo n'urusyo ndazi muraruzi n'isekuro iriyo yego y'abakevyi abakevyi bari abantu bajeje guteka gukinjika ingazo umwami kajya baketa isunzu heraba rero aha naho rero aha niho bogera
ubu bwari ubwogero bw'umwami bogera ngaha akazu ka sugumwe nako rero karako akazu ka ko kera ibikoresho cyangwa ibintu bibera ubwami byaba bifise amazina byihariye aha mu bwogero bahita gute neza na neza bavuga ubwogero nyene bisanzwe aha bavuga mu bwogero nyene uko nyene twagiye ego twagiye Hi. Wewe uri wundi mpora mbona kuri ntuze Nimba niyo kwandi. Banda gufollowingasha uza kugenda iyi ni yantuze mutami twa ntime barashaka. Ntime baranse. Okay. Ntime barashakaje. Ino naho re tugiye ni hehe? Ino tugiye batuvugiriza ingoma rero. Mutama barashaka ntine. Yari inde? Yakoze iki? Uwo mutama antime barashakaje uwo niwe yatumye ingoma z'u Burundi zigira iteka mu makungu niwe muri UNESCO ni niwe yagiye kuzandikisha hari yaye muri UNESCO yes nuko unye anya kuva kera barahavugiriza ingoma yari hari hameze ukunyene hari hameze uko mugabo gusa iyi niyo bubatse nyeneye kugira ngo hasiri muke nayo ubundi bwoho hama rero aha naho rero aha niho bahamvye umwamikazi wa Mwezi Gisabo hehe kuri iki giti hano ari umugabe umwamikazi aha rero umwami Mwezi Gisabo Mwezi Gisabo yarafise abagore 13 mama ye uyu ahambwe ngaha uyu yasinzi inshuro agira muga gusa uwo nzi neza ko ari we mwamikazi yakundwa mwabo bamikazi 13 bamwezi Gisabo nico gituma rero uyu mwamikazi atagiye guhambwa iyo abandi bamikazi babahamba umwami yaciye avuga ko bamuhamba ngaha kuburyo ariho yasanze hari abantu bibanga aca shima yuko uwo mwamikazi akunda cyane baca bamushingura aha rero mu gushingura abantu bakuru kera bahejeje kumuhamba baca bamutera ku igiti cy'umumanda ico giti cy'umumanda bamuteyeko baca bacita inkenga bakacita intatemwa rero intatemwa ni igiti kiticigwa nico bisigura intatemwa nk'iki rero ni mwocicira rero oya ico nta muntu akizana ngo arashize kwishoka oya ushize kishoka habi kirazira kikaziririzwa uramutse naho nico gituma bacita intatemwa najya kumenga bo ajya amashami barayatemye ikibazo kimwe aya cabaye buhanyuko kubera gishaje ikibazo kimwe umwamikazi yahambwe ngaho yoba yarabaye umugabekazi oya ntiyabaye umugabekazi kubera nta mwana n'umwe yarose uwo bita inarukundo nta bana yavyaye nta numwe yamukomotseko uyu niwe yarabuze uruvyaro muri make uyu niwe inarukundo inarukundo nibwo bwoko bwacu canke no kuvuga bacita intatemwa kubera kiba giteye kumva ni ubwoko bw'umumanda n'umumanda okay yes nimuze rero twumvirize umurisho w'iwacu nimuze twumvirize ingoma z'iwacu ngaha anya mu gishora niho turi neza na neza iyo wumvise ingoma neza na neza wumva ku isoko ryayo gese ingoma aba hari benshi batandukanye hari abazungu nabo nyene baje kugira ngo bashobore kwirabira ingoma z'iwacu umvirize rero hano onya umurisho w'iwacu hera abana mwene data yamaze kwambara mwene data hano iye ubesha iraza yes nukunye reka twumvirize umurisho w'iwacu karibu sana
Bishe wabonye bararima mu ngoma zacu umbasha isikazire muri show ndabizi oh wow ikimenyetso cyuko mu Burundi bararima ego uko nabaye muze yanasinuye simbizi bika egaye kwazo cyawe simbizi wewe gira umesha mu bintu byose ubusha ariko uraberewe bro inimba ya antim uraberewe cyane antim asante sana wambaye neza cyane asante sana ingoma ziwacu uyumva ko wambaye impuzu nk'izi si impuzu wambaye niki bazi gusiguri wari batubwiye neza ariko ntacu uyumva ko wambaye kuno kuntu wambaye umutimbo niyumva yuko ndi umurundi ego I'm proud simbi badusiguriye ngahanyu ibintu byinshi bijanye n'urugendo rwa basogokuru ukuvuga abami bacu ba kera bari babayemo urumva ko ari ubuzima buryoshe kumviriza ko ari ubuzima buri goroka wese yoza kumviriza kubgawe wakira gute zino nkuru zino histoire novuga neza yuko uko ndavyakira turavye urugendo turimo ego novuga twandaye tuje kuyagira hariya novuga yuko kuva runo rugendo turutangura yes gwera ugasumo tukaza kugera ngaha yego ari ibintu bitwereka yuko abarundi kuva kera bama bafatana mu nda yego bari connecté bashira hamwe bari umwe yego sivyo umvirize bariko birafise ingene vyitwa sivyo yego novuga yuko umvise nka histoire ya Bihome ingene ashoboye kwigura umwami yego ucugaruka ukibaza uti uno munsi hari umuntu yo kwigura umuntu uravyumva kwigura ugahe ubuzima bwawe kubera umuntu kubera umwami sivyo rero novuga yuko ubu n'ubutunzi kama sinzi ko babonye abazungu bari hajya baga abazungu bigeze kuzi no mu Burundi ubu nibikiga bakoreraho aha nizi muzi twazikuye umva yego novuga yuko hari abazungu baje baratora umwana ngaha bamutwara muri Amerika ure bamugarukanye ikintu cya mbere bahereyeko baje kumwereka ingoma zase niko abanya abazungu bari yake twayaze nabo ngaha mu Congereza yego umudiplomate yemera diplomacy
umva bamuzanye kumwereka ingoma bisigura yuko ujya muzungu ahari araza agaciro k'ingoma zo ngaha cyo tugaruka cyagihe wa mu diplomate igeza kutubwira ati birababaje kubona umunsi abanyamahanga aribo barata Burundi gusumba uko Burundi yonyene aburate niyo mpamvu rero muri no sabukuru yiswe Source of Culture bavuze tuti ko basi ubutunzi kama n'amakungu yabwemeje yuko ingoma ziri ari ubutunzi novuga yuko bugenewe Burundi sivyo cyo bita patrimoine national culturel UNESCO irabwita ati ibu n'ubutunzi kama bw'u Burundi izi ngoma z'u Burundi ziragiyeyo ndavuga neza yuko ati gusa hari ubutunzi kama bwinshi dufise murazi neza yuko umuganwakazi ambasaderi Kamantari urazi ko yawe naheruka gusaba yuko n'irya shamba rya Motsa iteka rya Motsa tamiteka rya Motsa naryo nyene byoja muri patrimoine culturel ndavuga neza yuko rero ati iyi festival yiswe isoko y'imico kama nivyoba tutaje ngaha mu gishora kuko izi ngoma zifatanye na kahise n'agaciro ni bya bintu tuvuga tuti uno musi turi mu gihe cyo guha agaciro iby'agaciro ikintu ari kinini ya tugereza ubunini bwacu sivyo ari kinini tugiye ubunini bwacu kuko kwisi nzima ibihugu byose bikomeye byakomejwe na histoire yavyo sivyo histoire kirazira kuneglige detail nimwe muri histoire ikintu cyabaye uzi neza yuko cyogira akamaro cyo kwigisha abubu n'abazobaho namate kuko wowe namba uri Frank uno munsi urafise yo wajuva uri wewe kubera hariho kahise kigeze kuba aho kahise niyo nkomoko yawe niyo source yawe bisigura yuko wewe icuri uko wiyumva yuko uri wewe ni wobaye wewe udafise yo wajuva ko ufise ugomba rero umva wibutse yuko ufise basokuruza nibo babayeho bituma wewe ubaho rero niyo mpamvu tuti reka duha agaciro ino mico kama yacu duha agaciro ubutunzi kama dufise kugira n'abana bacu n'abuzukuru bacu bazogumane ako gaciro kico turi yes waneze yuko urwaruka rwabaye interesse cyane gose ciye muri sabukuru igiye kuba gutaka 30 n'itariki imwe z'ukwezi k'umunani bisigura yuko ni ntumbero nzima mugiye gutanga hama kandi abandi bazoyikurikire kumbure bashoboye kwishigikira nta bwoba canke intambamye mubona mufite ari twebwe tubitangura bugese twabonona Ora na benshi ubu nareka turacugiye kubafasha burya tudahendanye si twebwe si twabayovye si twagenda ku mbuga tukandika ibindi mugatukana none turaba nka content Teddy cyana yahoragira ubonye uno munsi nuko yashite ngasanga ufise ubusage nibure kuri yuko uvuza ingoma vyavure ufise ubusage ntibikunda kuvuza ingoma n'abatimbo bafite amadurere ngo ni mico ntavyo tuzi nivyo mpamvu tugenda twiga buke buke niyo mpamvu nkaha peut-être uko tuzogenda dukura tumenya n'ubusage iyo bwaje buva kurumva ntivyemerewe kuvuza ingoma ufise ubusage ni mico kama yacu bisigura yuko biraryoshe nk'uno munsi ngubu yagiye abizi mugabo hajya biraryoshe kuno munsi content aza gushirako umurisho w'ingoma aza gushirako ari karigishwa impamvu ubusage butemerewe uriko ururagerera ni na content educative bisigura iki ubu uyituriko ari umuntu nagiye kuri Facebook ejo nasomye kuri commentaire mwene data yanditse abona la postinze ifoto muri commentaire banditse ati nico gituma ejo kuri Facebook hiriwe hatekanye ati kumbe muri ibyo mugo murazunguruka igihugu urumva ko ari ibintu byiza uno munsi bamaze kubona yuko twamaze guhindura abo nsaba ati byo kwama bibarera ibintu bitwara uburyo bwinshi bitwara amafaranga menshi kudugana abantu barenga 200 dushimira Linux Music Company yashoboye kuvuga uti ko barapropose icyumviro ndabaproposa ingene twobigenza ati nimwotegura isoko festival y'isoko ry'umuco tutagiye kurondera aho riri ku muzi wacu niyo mpamvu dushimira cyane ishyirahamwe Linux Music Company yavuze ati reka negwe ino festival y'imico kama ariyo mpamvu no munsi urabona neza yuko mu rugendo shure turimo mwese murabona ko muri ko muriga cyane yes tubandanye n'urugendo twumvirize umurisho
w'ikirundi ariko kandi rero tutarashika hajyanye yego uno munsi haraba jeune becha nk'ugwaruka gwinshi utazi akamaro k'ingoma ariko nganya badusiguriye amamuko n'ingene vyaje bizanana urafite icizere yuko ingoma sadotsa umuco utazotakara w'ingoma nakubwiye ni twebwe twahora tugira iki muvyica twahora tuvyica rero twaje rero kubikomeza ni bari twebwe none yego bavuze umurisho yatugenda mu bindi bi content sivyo tovuga mugabo uro munsi ubu uyu muratinya hari ibintu tovuga na oya sugutinya no gutinya inzego kugira ngo bizaze gufatira ibihano umve nta bihano kubera amategeko araturekurira ico nkundira Burundi nacuze nuko amategeko arandekurira gushikira icyumviro cyanje ariko mu bwa neza byose dushikiriza bitubera byiza byose turabirekuriwe mugabo si byose bitugirira ubumaro muri no sabukuru rero sivyo muri no sabukuru turiko turakora ivyo bumaro yego sivyo yego niyo mpamvu rero mvuga ati turakera tuve gushigikirwa kugira tubikometse sivyo kwera izi content nawe urabona ko ziryoshe cyane waryohewe cyane vraiment gose naryohewe kandi nize kuko ni histoire umva ko ubwirizwa kuba intéressé yes tujane rero kugira ngo twumvirize uburyohe bw'umurisho wacu ahantu rero ni mu rubuyebuye no hari carrière urumva hategereza n'amaguru y'Ibujumbura n'amaguru y'Ibujumbura rero amenyere gutambukira Ibujumbura twumvirize umurisho w'iwacu ngandabereho
Nkuko mubona neza na neza tugeze kuri Lucy Alpha Center guys, muze tujane turabe ibintu bikorwa hano onye. Batubwiye yuko ari kibanza kirimo ugwaruka gwinshi rudasanzwe bigisha imyuga itandukanye, hakorerwa vyinshi bitandukanye. Numva afise amatsiko nanze ko yafise tujane rero. Twagomba tubahe kaze muri Sephora Rose, aho muri automatisme twigisha abana ukuntu nko guterura imizigo, gukora ibintu bitandukanye ushobora kubikora automatiquement udakoresheje amaboko, udakoze ikintu kimwe ukabikora muri ikaba nka chaîne robotisation. Voilà. Okay, karibu rero muri iyi sare ya automatisme. Murabona ko dufite ibikoresho byinshi bitandukanye. Aba n'abanyeshure basanzwe bahari, ariko turarindiye umwigisha arakana agiye gutora aho hanze. Mugabe ibyo twigisha, murazi yuko nk'abajyaterura imizigo kuri port. Murazi ko akura ikintu hamwe akagitwara ahandi. Rero izi mashini turabibigisha, directeur technique ari hano nibaza ko yoza gaca babwira ibyo dufise hanini. Turafise ibikoresho bigezweho hano irusi, abana baravyiga guhera kuri A gushaka kuri Z, hama bagashobora gukora ama logiciel bo nyene n'ama programme bakora langage de programmation, hama bagashobora gukoresha ibi bintu bigakora, bikagira ama mouvement, hama kandi bikaba automatize. Voilà, date. Nuko nyene bibabwiye naho formateur atari hari ahantu baragira amatepe baragira narimvuze yuko ari atelier d'automatisme, aho abanyeshuri tubigisha ibijanye na automatisation des systèmes de production. Donc depuis guhera kuri implémentation ya logiciel ibigira muri ordinateur, donc gushika ama processus yose y'ukuntu bigenda. Ego ivyo bavyigira kuri aya maba atandukanye, barafise des exercices bigira ko kuri chaque ntuze sous module baba bariko barakora. Ego akarorero uyu mwigisha atubwiye ko imwe muri pratique bakoze ngaha niyo iyi ni systeme bakoresha mu kuduza les poids lourds que ça soit ku maporo canke se ku ma chantier akomakomeye usanga afise ama niveau manini. Umva ni systeme iri automatize yo nirikoresha bivanye n'imizigo twa dufise ngaha, kawuduza ikawutwara ku depose. Umva ka atantelevation Tutari y'umuntu iba wico ukora ndi kufyonda ibuto hama ikazira presence y'imizigo ngaha uriyo ikawupusi ikawudugana kongera ikawudepose. Mwigisha tutuntu turiko turakoroka tuvuye aha muri stockage, umva bari stockage y'imizigo ibipanze ngaha. Umvuga ego nutu we iri prototype uba considera nk'umuzigo sadere iraza ko nko container kayipusa kugira ishobore kuja hano ashobore kuyiterurira kimaze kuyibona ngaha cha kimanuka kayitora kaca kitwara ku depot. Ego hariho amakabuteri, ego umva harimo amakabuteri, ni kuvuga co nyene kirafise amakabuteri nyimbi ni ipushi ikashikana ikibwira kino ati rero umuzigo washitse kica kimanuka cha kiwutora ikimashini cyakorengo ico bakoze ni programme bakora programme ni programme imva ibintu ubikomanda ushatse urayikomanda tizo mari mu 10 hariya uyikoresha dushaka. Ikibazo kandi ugeragaje kuraba yo amajwi asohotse urashobora kwiyumvira system iriko irakoresha ikintu kiva hasi kiduga nta force de représenter ibiri kirakora ngo uvuge ko vugiye bakoresha force magnétique canke ni vacuum system tuma ikintu dukoresha commande pneumatique dukoresha air comprimé. Umva hari dufise compresseur ijya air ya compresseur yo dukoresha ngaha iki ni distributeur. Umvuga tuyikomanze ni commande pepu kaduza ikintu kongera kikagarukana ariko atano mbona programme ainsi na cabrage sivyo numva nikiza kikabye nkuko uragira cabrage nyambara amanzi n'amasoroti kwamenya aho ya cabra vaye na programme wakoze ngaha rero aha naho bana nk'iyi igizese atandukanye umva kare ini system ya mixage muri endi zifate nko muri Brarudi dufise nk'ibikono bibiri dufate hiji y'inanasi vuga dufise yandi ma ingredient bikaca biza ngaha bikamiranja ukaca uvuga ati izomara iminota 5
bikaca bisohoka hama iyi vani ikaca yiyugurura umva aya ni prototype tubakoresha umva mu Jeff Sonze nk'ibuto nkuko mwana kiyica byaka ivani cazuguruka sivyo hama urabona ko ngaha melange ishiba ubona ko bigeze kuri niveau acara 10 secondes nizo twaregeye 10 secondes ziheze ivani yevakiwa ica yuguruka ica bigenda izo muziregerera hehe programme bayubakira mu mashini ni mwene muyubakira ego ni programme ni yubaka ngaha mu mashini ukaca transfera ngaha ikaca yagize kiti byo wagoze ngaha hama iyo uyiravye ukuntu yubatse urabona ko system izo gukora iyo yugaye hejuru iyo ikono sinzi ko kiteyeza kuba kimeze uko sino urabona cubitse uko ibintu biri muri ville ntibijamo iki imeze uko vani imeze uko ville niyo jamo kubera urabona nta diyo yoronka ahija hejuru fate iyi nka melange ya maji ni maji gusa bajesha ku melange G inanasi fate nka G ya citron mugabo iyo ku marukore niyo kora ku marukore ego irakora aha alcohol ubona iza guhemera mvuga niko navuga ya mavani uko asanzwe acafye gusa uvuga hejuru umva ni nka bashi dusukamwo umutobe sivyo aba harimo umutobe ngaha no ngaha akaba harimo umutobe cyo dushaka bishaka bizohurire ngaha yimenanje vyo nyene hama biheze bisohoka tamuniye waragura amavani yamva naye n'amarigitrovani umuntu kugira izo zuzure none iyo mitobe ikijaye gute aha programme twayishiramwe hariya ntayirimo programme tuyikorera iyo kuzura programme yo kuza ngaha musanzwe aha ntiturayikora turi ngaha kuri mixage iyi ni example ya mixage hari example ya remplissage hari example yo gutwara amacupa ofete mutama ikuntu genda ndabitahuye nukuvuga iyi programme ikintu ijejwe nyezina ni nka mélangeur imelanja ibi bintu biri muri MD wiki gikono ego iyi programme ijejwe kumelanja ibintu bisanzwe iyi ni mélangeur muri rero nko nababwiye turafise ama programme menshi iyo ni prototype ya mélangeur hariho na prototype yo gutwara amacupa kuzuza byose birahari biba birumvikana yes katugenda handi naho simbi ego ubona ko aba influencer bariko baranyugwa bariko nibashaka tuduge bababwira ngo muduge ugapinga kuduga ubona bifite akamaro kahaye none ntubona ibiri ruguru ndiko mbaza wewe kuduga bifise akamaro kahaye ku munyagihugu nakanyene kurumva ino nta stress nyinshi ziba zihari bafite n'amamashini ushobora gukora ego Turashobora kubyatasha ku matracteur kuburyo hageze kwimbura ukonekta y'ivyo ugacuva mu murima ushiramwe ibintu utwara aho bishira izi tracteur mubona zikora ubuzi bwinshi nkuko nabiberetse hajya aha turashobora kuzirimisha cha dushira kwa amasuka ari hajya hirya gato canke tugashira kwa ayo mabene mu gihe tugiye kwimbura canke dutwaye y'imbuto ari gutera hama turafise n'izirima izi zirarima mu gihe dukuye ko kijya cinyuma gadushira ko ajya amasuka tugomba tubone aha hepfo hama ikindi twobamenyesha nuko ni Ferrari ego nukuri zirarima no mwijoro bivana n'umukozi twa dufise ariko arazikoresha aha murabona turafise izo twokwita equipe madushirako ana masuka ego murazi ko mubonye ahantu baharimye neza murazi ko musanga hari nivere ego aha turafise ibinivera bihaca bikagira neza ugasanga muri musa neza hari ibitora bigakuramwe ivyatsi turafise izitera ibiraya zira zo hepfo hajyaye urashobora gutera ibiraya zonyene zikitera ibiraya imashini zonyene zikikoresha atamuntu umuntu aba ariko mugabo umva yo nitera imbuto yo kagendira irishirira watwara ikiduga ibisigaye kagenda irishirira ni yanya mashini ijya hepfo ego hama amasuka nayo murabona yuko dufise amasuka meza gose murabona ko ishaka kuzomara igihe kinini muravya amasuka ukuntu ameze murabona ngaha bivanye n'ingene hagumye urashobora gushira ko aya ijyana zashobora gutorera ikagendera zo bigakuramwe ivyatsi byose asigara isizi ryonyene urashobora gukoresha ziriya hariya naho urashobora gushamwe ibintu bya byose ushaka urashobora gushamwe umuti ukaja gupompa iki kirashobora gupima metero 13 nk'uku uri kuragenda ugira umuti kagendera ashira nko kuri 13 metres voilà iyi tera rero ni iyo ngaha ego oya oya dufite tera ibiraya byonyene
voilà donc ushira ibiraya ngaha donc ugaca irabiduza agatera kari hariya donc gicanga gaca kimanukira ngaha donc urashobora gutera ikiraya ukoresheje imashini ni machine iri appropriée ne gutera ibiraya gusa niyo specialité ino machine ibiraya bishira ngaha igaca biduza besheje hariya gaca igitera hariya iduza kimwe kimwe mugabo ushaka automatiza nyene bikanyaruka donc ico dushaka murakizi c'est la mécanisation de l'agriculture il faut ko turi dukura kuri mishisuka tukarima ahantu hanini ku mwanya muto ya n'uburyo bukeya niyo mpamvu mwashoye kuri muri ama hectare manini yego kuri mufisa no ma machine cyane gose hama mugace cyo twifuza vuba nuko twigisha abantu no gutwara ibi bitracteur kuko ntivyoroshe gutwara bavyita les engins lourds mugabo uyu yambwiye kuvyajije nibaza ko ibi byogira karavyo yego none iyo bishise bikagira pane turafise umumente ego twe tuvyikorera hama turafise ivyuma tugomba tubereke aho dukorera aya matracteur n'amamodoka yose hajya hirya mu vya mekanike ego ni garage ego none ganya kuba muyobozi tubikora vyapfuye apana kubikora bimeze ego maintenance none ganya kuba muyobozi mwino minsi yasigaye haguma tujya kuri kimwe cy'ubutare abantu baguma bavumbura ubutare kandi ibi byinshi ndazi babikorwa mu vyuma naho tutarahagera muramaze kuvyiga ko ku buryo no mu mbona kazoza imashini zizoba tuvyikorera apana kuvyikorera turafise imashini bita tour ego zizoza ni septembre ndiko na directeur technique vuba twaragize commande le marché mashaka kurondera en cours avec le financement yaba ego twaratinya ama machine zo gukora ama pièces de rechange twakora ngaho iruse nyene ama pièces de rechange ya donc gukora ikintu zoba ari ikintu coroshe gose nako ndavuga nko mumbona kazoza hamwe fere simbona kazoza gose umva ko twebwe ya fere d'abord mu gihe twicukura kuko ejo twaraciye ahantu baratwereka basokuru baratwereka umuhoro nyene wa wundi wa basokuru baratweretse umuhoro isuka cyacuma nyene ni kibazo vuga none hazogera igihe ja dusubira yuko ibi nyene cyane gose anko ibyo biri mu nteguro umva utwarondeye d'abord yikora ama pièces de rechange après les cha twexanda uburyo tubikora natwe ngaha ego birashoboka sasa ego ikiryo cyasho kuduga tuvyikorere ego vuba ikitirigisha ugitwa bimvyo ni ferrari no mutari hano ego hajya agrovi nuko ko nubuzima ofet aba ni menuiserie ego ijya ni machine ibi navyo vyirabura nibi okay merci faut ko twiga twaje kwiga okay turiko turafise abana bafise projet yo gukora amapave tuyakoresheje bya bintu biva mu ntuzeye ibi byose bakoresha ngaha turashobora gukoramo ikindi kintu bariko bari tuko turabako twokora amapave bimwe biva mu ntuze mu byo bariko baragira ibi byo ngaha ku biti resiyure biba babaje ngaha bariko barapima ko ikindi kintu twoshaka kubikoramwo ofete yego hamikira cyo tuko turakora n'amapave ava mu ibi bisigara mu plastique yego pave plastique ibi urabigira bitanzwe mugashanga umusenyi ha mugaca urashaka gukora amapave nyene kagenda okay katwereka inka zingahe dufise ni didactique yo twereka abajene ko ashobora korora jambe aha rero turafise ubworozi bw'ingurube iyi ngurube yaravyaye mugabo abana ibibuguru byayo duheruka kubicutsa yavyaye ibibuguru 9 nukuvuga ari maze ukwezi nitwaciye tubicutsa ariko rode ariko mu guheze uno munsi rero yimye uno munsi kandi iyi nyene ryari uno munsi yimye yari yavyaye mu kwa gatanu bumaze ukwezi n'inusu bumaze ukwezi umutima uyiteye vyerekana yuko ari ingurube yorowe neza agana umutima uyiteye nta mutima nta neza gari kibaci iziro ryayo ni kibaci aho no munsi turaza kwisubiza kwa pyramid kandi nejo tuzoyisubiza kugira yime bisanzwe utegeza kwimisha imisi kugira ngo iraza gusubirayo kandi no munsi turayisubiza nejo tuzosubira kubera ingurube hecho bita ifise cyo bita super ovulation ifise amantu zeye imishushe meshi donc
hariho ubwa bwagize ovirasi no musi rero nejo bukazosubira rero ugize rimwe ubuhomvye buzovuga uzobwesha uburi kura maximiza les chances yo kuronka ubuporose bwishi ahi zirero ahi nuboni iyi mazamezi 13 iyi mazamezi 13 umwaka n'ukwezi kumwe cyo kimwe niyi iyi niyo yayimije mfite kwari ibigurube binini ico nakise kiri hasi no muri alimentation ego musaza kiba kiri hasi ntangorane ki nta ningorane nimwe ntangorane ki oya manezi ngo kingana ni kumwe ngo ni hano ni aho nirakura ari yakura ngiyi oya oya iyi visa amezi 12 igana uko beni iyi rafisa amezi mu ndwi zizovyari oya niho yima aho iri mu kubyara mu ndwi zizovyara iyo mu ndwi zizovyara ko bisa neza mu muvyoza turazoza nyine iyi niyo imaze amezi 11 bashobora kwinjira imaze amezi mugabe kubera takuzi ashobora kurya igambere mu gigombe vyara yo kugira nawe bwa bwana nubu ubwa mbere nubu ubu maze ukwezi n'inusu ubwo ukwezi n'imisi nka 20 ukwezi n'imisi 20 twenga ntabwo twomuha atari amajana ntabwo twomuha nka kanga nuko yego kubera ubunge tuzoroyemo hajya yakeza niko kigura amajana n'imiburo y'amajana 3 oya niko kwemerera niko kwemera aho gaterura oya niko kwemerera inka nazo nyene burya rero ni bwa bundi yavyara ubu yego burya yavyaye 9 hamwe ubundi buri haruguru n'inka nazo nyene irabwosa none twarayicukije kubera bwashiye bwiye oya bwimye ariko tuyicukije hageze okay ijya nguru bigifisa amezi 13 umwaka n'ukwezi kumwe hamizi inka nazo izi inye duheruka kuzigura vuba yego iyo onye irafise nk'amezi nka 8 mezi 8 yo si nini ameze ngahe 8 yo si nini natira nyene zijya none sivyo byatsi nga turafise ituruto tuzikorera ngaha nyene twe niko tubikora formule niko tuyi formule avuga ni kuvuga ibintu zifungura ibintu mwikorera ngaha nyene ata kintu congewemo kivuye hanze yetse ama vitamine yonyene nibi vyasi formule nayo iyo formule niko tuya avete jewe umpaye ibyo byo kugaburira ibitungo yego cyankoresha formule hanyuma nkaguha ivyo indya zijanye n'ico kintu kuva n'ubuhinga buteye imbere gose niko buhinga none ndakubaza nkijya ngo uyigurishije rya rusuguru nangahe niyo oyi boma 3 imiliyoni 3 erega bivana nahi ingurube miliyoni 3 itamaze n'umwaka yes tugendere nani inka muzee je nabonye ingurube ingana n'inka ego vraiment antuka simbi anyari ibintu byinshi sivyo kandi ubona neza yuko bikura ari bikiri bito ukuvuga iyi ngurube ngimaze amezi 11 uno musi kiba ari muri valeur ya 3 millions muri 11 mois muri 11 mois umva kiba gikeneye n'ubwo buhinga uraza ngaho ukiga ubumenyi bwo korora ingurube kangana uko mu mezi 13 ndabamenyeshe yuko ubuzima buri ruguru no kuri kw'Imana ingurube ni 400 gatoyi nini nayo